N'umunezero udasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwa YouTube Ibiriko Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psychologue nkuko vyama niwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube. Akaba ari nawe abibashikiriza muti imbega uyu munsi psychologue waduteguriye ikiganiro kivuga kuki. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kiri hagati y'amasezerano y'igihugu c'u Rwanda hamwe n'igihugu ca Congo yabereye muri Washington mu gihugu ca Amerika, yabaye kwigenekerezo rya 4 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2025. Muri iki kiganiro rero turaza kubabwira ukuntu iyo nama yagenze, turaza kubabwira n'abategetsi bari bahari ico bashikirije, na cane abategetsi ibo mu karere k'ibiyaga binini. Harimwo umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi, aho turaza kubabwira ico yashoboye kuvuga muri iyo nama. Turaza no kubabwira nico umukuru w'igihugu c'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye yashoboye gushikiriza muri iyo nama. Twongere tunababwire ico umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yashikirije muri iyo nama. Ikindi naco turaza kubabwira ico umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump yashoboye gushikiriza muri iyo nama. Ukaba uri mushasha rero ubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Ibiriko Entertainment and Media, urahawe ikaze mu kugira subscribe. Gira subscribe, ukaba waragize subscribe naho urafyonda kukazogera, urabona ahantu handitse all canke tout, urafyonde ko uzoba uhejeje kwinjira mu bwami bwa Ibiriko Entertainment and Media. Urasabwe no kugira like canke j'aime kugira ngo uzohore ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube. Uraza no kudushirira commentaire ngaho onye muri commentaire, utubwire ico tutashoboye kuvuga cavugiwe muri iyo nama yabereye i Washington DC mu gihugu ca Amerika. Uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro gishikira abantu benshi bashoboka abatashoboye kumva ibyavugiwe mu nama yo guhagarika ingwano mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka tumira amaterero gatoya turaje tubabwire mwidonido ivyo twabateguriye muri ikino kiganiro. Turasubiye kubaramutsa, asangwa ikaze mwidonido rya kino kiganiro. Nkuko narimejeje kubibabwira, uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigaruka ku masezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda yabereye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kwigenekerezo rya 4 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2025 i Washington niho habereye iyo nama yo guhagarika intambara, inama y'amahoro mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abategetsi bakuru b'ivyo bihugu b'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'igihugu c'u Rwanda bahuriye i Washington muri Amerika kugira abasinye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye. Igikorwa acabaye mu nyungu zo kugabanya intambara zimaze imyaka mu bice by'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo no gushiraho umubano hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri, igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iyo nama yateguwe kugira isubize ivyahora vyateye amacakubiri n'intambara hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hamwe n'igihugu c'u Rwanda
cyane cyane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umugambi mukuru wari umugambi wo gusinya amasezerano y'amahoro, ico bise peace deal mu Congereza, hamwe na economic integration compact, uguhuza ivyo butunzi muri ivyo bihugu. Vyakozwe no mu nyungu zo gukingira ubushikiranganje impuzamakungu Western countries ku butunzi burimwo ubutare bwinshi mineral muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama yatunganijwe n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma yaho amasezerano y'intango yabanje gusinywa mu kwezi kwa Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025. Abari bitabiriye iyo nama harimo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko nabivuze, Perezida Bwana Felix Tshisekedi, hakaba harimo na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Bwana Paul Kagame, hamwe n'abandi ba Perezida b'ibindi ibihugu, harimo na Perezida w'igihugu ciza cy'u Burundi, uwo nawe akaba ari Bwana Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri iyo nama akandi harimo na Perezida w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump n'abandi bategetsi b'akarere bari bitabiriye iyo nama. Kuvuga abaperezida b'akarere muca mwumva yuko ari akarere k'ibiyaga binini canke ibiyaga bigari, ngira ngo abanyarwanda niko babivuga. Inyuma y'amasezerano ya mbere by foreign minister mu kwezi kwa Ruheshi mu mwaka w'ibihumbi 2025, inama nyamukuru yari yo gusinya amasezerano yahuje abayobozi kuwa kane igenekerezo rya 4 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2025. Umunsi nyene wo gusinya amasezerano warafashwe, akaba ari umukino w'ibikorwa byo guhuza diplomasi, ubutunzi hamwe n'umutekano. Amasezerano y'amahoro yari arimo ingingo zo kurondera ihagarikwa ry'intambara, gukuraho imitwe idasanzwe abo bita abamilisia, gukuraho imishikirano y'ubutegetsi mu bice byatijwe, hamwe no gusubiza umutekano mu bice byagwanye. Abategetsi barashimye, Amerika yavuze ko ari intambwe ikomeye mu guhindura amateka y'intambara yo mu karere. Reka rero ndaje ndababwire ivyo abo bakuru b'ibihugu bashoboye kuvuga muri iyo nama. Turahera kuri Perezida Donald Trump, ico yavuze. Donald Trump arashimira ayo masezerano, yavuze ati: araheze imyaka irenga 30 hadutse intambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu imiliyoni n'imiliyoni barapfuye, abandi bateshwa izabo. Abambanjirije baragerageje guhagarika iyo ntambara, ariko ibintu byarabandanije kuba nabi, ariko uyu munsi turabishoboye. Murumvise ibyo Donald Trump yashoboye kuvuga. Yarashoboye gushimira intambwe bashoboye gushikako, avuga yuko hari haheze imyaka irenga 30 intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaranse guhagarara, ariko akavuga ati n'abamubanjirije imbere baragerageje ariko byarabataye kuwa amazi, ariko agaca ashima uwo munsi kw'iryo genekerezo rya 4 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2025, avuga yuko uyu munsi bashoboye gushika kuri uyo munsi wo gusinyaniranira amasezerano yo guhagarika intambara ziri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tuze twumve ivyo Perezida w'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe yavuze. Bwana Perezida Felix Tshisekedi ku ruhande rwiwe avuga ko yizeye ko igihugu cy'u Rwanda kizokubahiriza ayo masezerano. Ati
aya amasezerano si igitabo gusa ariko ni intambwe ku mpinduka atagusubira inyuma. Murumvise ivyo Perezida w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi navyo yavuze ati ku ruhande rwanje mvuze ko nizeye ko igihugu c'u Rwanda kizokubahiriza aya amasezerano. Arongera aravuga ati aya masezerano si igitabo gusa ariko ni intambwe ku mpinduka atagusubira inyuma. Urumva noko na Perezida w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe afise icyizere yuko igihugu c'u Rwanda mu gihe kizoba acubahirije ayo masezerano atagusubira inyuma, amahoro mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigiye kubona amahoro, kigiye kuba mu mwidegemvyo. Perezida w'igihugu c'u Rwanda nawe aravuga ati aya masezerano atanga ibikenewe byose bituma intambara azirangira burundu. Ibintu nibitagenda nkuko vyategerezwa uruhara ntituzoruta kuri Perezida Trump. Murumva yuko yavuze ati ibintu nibitagenda uko vyategerezwa kugenda uruhara ntituzoruta kuri Perezida w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump. Ikosa azoba ari itwebwe. Avuga yuko ikosa rizoba ryabaye kuri abo barongoye ivyo bihugu uko ari bibiri, ndavuga igihugu c'u Rwanda hamwe n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yarongeye aravuga ati rero aha ni ahacu abanyafrika dufadikanije nabo dufashanya gukomeza aya amahoro mu Rwanda. Ico twamye twifuza ni kuba mu mahoro iteka nitekane inyuma yo guca mu mahano menshi. Murumva ivyo umukuru w'igihugu c'u Rwanda yashoboye gushikiriza. Reka twumvirize ivyo umukuru w'igihugu c'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye nawe yashoboye gushikiriza muri iyo nama. Perezida w'igihugu c'u Burundi nawe yarashoboye gufata ijambo. Perezida Evariste Ndayishimiye yasavye impande zose gushigikira ishigwa mu ngiro ryayo masezerano, ariko yaravuze ati kwiyemeza ni kimwe ariko gushira mu ngiro ni ikindi. Nico gituma nagomba mpamagarire umwe wese muri itwebwe atange intererano yiwe kugira ayo masezerano aje mu ngiro. Murumva ico Son Excellence Perezida w'igihugu ciza c'u Burundi yashoboye kuvuga. Yavuze ati nizeye ko u Burundi, u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo turi hamwe twese tuzoshika kugushinga imizi ku mahoro n'umutekano birama mu karere. Murumva ijambo ryiza yavuze ati nizeye ko igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'igihugu c'u Burundi ati tugiye hamwe twese birashoboka. Ayo niyo amajambo kuri abo ba perezida bashoboye gushikiriza, barashoboye gushima ayo masezerano, barashoboye gushima ukuntu amasezerano yagenze. Ndavuga mwumvise perezida w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivyo yashoboye kuvuga. Murumva n'ukuntu perezida w'igihugu c'u Rwanda nawe yashoboye kuvuga, kandi mwumvise n'ivyo perezida w'igihugu c'u Burundi nawe yashoboye kuvuga. Murumva na Donald Trump ukuntu yashoboye kuvuga. Inama yabaye kwigenekerezo rya 4 ukwezi kwa12 umwaka wa 2025 i Washington mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko ari ikimenyetso cyo kwiyemeza ko ubutegetsi budashigikiye intambara. Ariko nkuko abahinga ababivuga, amasezerano ashobora kuba izingiro gusa atari iherezo ry'intambara, kuko ibibazo by'ukuri by'imyirondoro, umutekano, uburenganzira no gusaranganya ubutare bisaba ibikorwa by'ukuri. Uru ni urugendo rurerure rwumva rero ya mvururu, ariko
ibiganiro nk'ivyo biratanga icizere. Nivyo nashoboye kuba tororokaniriza mu vyavuzwe mu nama yabereye i Washington yo guhagarika intambara iri mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Psychologue rero nije nari nabateguriye kino kiganiro, akaba ari na jewe kibashikirije. Runo rubuga rwacu nago ni Pisco Entertainment and Media. Rero kaba utari bwagire subscribe, usabwe kugira subscribe kugira ngo uzohore ubana natwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu. Urasabwe no kugira like canke j'aime kugira ngo uzohore ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga bitakugoye. Urasabwe no kugira partage kugira ngo abatashoboye kumva ivyavugiwe muri iyi nama yabaye kwigenekerezo rya 4 ruheshi, kwigenekerezo rya 4 ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa 2025 ibera i Washington, batashoboye kubyumva nabo bavyumve bumve ukuntu vyagenze. Urasabwe no kuduha commentaire, ushire muri commentaire ngaho hasi kugira ngo utubwire nawe ivyo wumvise tutashoboye kuvuga muri kino kiganiro. Rero ndabasezeye, ndashimiye wewe wadukurikiye kuva mu ntango gushika aya masaha, gushika hano iki kiganiro kigeze, naho gutaha mu kindi kiganiro. Thank you.